reka tubanze dusenge. Aravuga ati genda mufate iminsi 3. Ati nanjye ngirafite iminsi 3. Ati n'incoreke zanje tugende dusenge twinginga Imana ati kugira ngo igikundire imbere y'umwami. Haleluya, haleluya. Umugore w'ubwenge, umugore w'intwari, umugore yiheba gaheba ubugingo bwiwe kugabana. Haleluya. Ntuze witwaze ngo hari ibyo udashoboye. Umviriza. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Ngushimira ineza yawe Mwami Imana kandi ngushimira ko hari abagore beza waremye. Mwami ubaremana umutima wo kwitanga n'urukundo rwinshi bituma bakora ibikorwa bihambaye byabereye umugisha isi n'uyu munsi tubigira ko byinshi. Mwami Imana ndasengera baza kumvira ijambo bose nabo Mwami bafate ntumbero yo kugenda neza no gukora neza kugira ngo baze basiga umurage mwiza mwisi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ego tumaze iminsi turiko turaganira ku bagore babi bakoze nabi. Hari n'abandi benshi ntawo bamara, ariko nibaza yuko twize ku batari bake byatumye nawe uyu munsi ngira ngo wibaza icyo wokora kugira ngo nawe ube umugore mwiza. Reka rero turabe abagore babaye beza bakora ibikorwa bikomeye bihimbara Imana n'abantu bitumwa n'uyu munsi bandikwa muri Bibiliya turiko turabigirako. Ndakwifuriza ko nawe uyu munsi uba umuntu asiga ingaruka nziza mwisi, ntuze wibagiranwe na rimwe. Haleluya. Kuko hari abagore bakoze ibintu byiza cyane bitumwa n'uyu munsi no muri urunganwe rwacu biyukwa. Haleluya. Hari abagore batazokwigera bibagirana. Hariho n'abandi bibagirana. Reka rero dusome turasoma muri Esther, dusome igice cy'indwi turahera ku murongo wa 3 no gushika ku murongo w'8. Esther arega Amani bamumanika ku giti yashingiye Morodekayi. Nuko turahera ku murongo wa 3. Maze umwamikazi Esther aramwishura ati namba ngize ubutoni imbere yawe databuja ukabyemera mwami, sabira agatwe kanje sabiye n'ubwoko bwacu, kuko twebwe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo tugesezwe twicwe duhone. Iyo tuba twaraguzwe ngo tuje mu buja gusa nocereje, kuko naho byo dukomereye cyane sinorinze gukora kukugora mwami. Maze umwami hasubira usabaza umwamikazi Esther ati ninde yubahutse kwigira inama nk'iyi kandi ari he? Esther aramwishura ati numubisha kandi numwasi nuwo niwe uwo muyobe Amani. Maze Amani akikira ivutu imbere y'umwami n'umwamikazi. Umwami ahagurukana ishavu ava ku meza arasohoka aja mu murima w'iyo ngoro. Amani nawe ava hasi ngo asabira agatwe kiwe ku mwamikazi Esther, kuko yarabonye ko umwami afashe ingingo ntabanduka yo kumwica. Amen. Tubandanye ku murongo w'8. Maze umwami agaruka avuye mu murima w'iyo ngoro yinjira hahandi bariko barazimanirwa umuvinyu, asanga Amani yikubise ku ntebe ifise imisego Esther yariko. Umwami aravuga ati mbega ugira ngo ufatira n'umwamikazi mu ngoro yanje aho mbona? Iryo jambo rikiva mu kanwa k'umwami, Amani bamufuka mu maso. Amen. Iyi nkuru ngira ngo benshi barayizi kuko barakunda kuyigisha ko cyane. Uyu mwamikazi Esther murazi yuko yari yarezwe na Morodekayi inarume, nta bavyeyi yagira. Hanyuma umwami ngo yashaka nyene kurongora, murazi ko umugore we yari yamugararije, nawe nyene n'umugore mubi
yagize ingaruka mbi, akugwa mu bwamikazi kubera inyifato yiwe mbi. Hanyuma Esther aja mu bahiganwa kuba umwamikazi kubera yari umukobwa yubaha Imana, nta tama yagira, kuko tama ryabuje n'abandi benshi gushikaho umwami abashima kuko babona ibihari bagashaka kubitwara. Ko Esther wewe yaravuga ati ivyanje vy'Imana yanteguriye ndazi ko nzobironka. Haleluya. Hanyuma agira igikundiro c'Imana, hanyuma atogwa kuba umwamikazi. Hanyuma uyu mugabo wa Amani yaranka cyane Moridekayi, kanka n'abayuda gose. Rero yari yigiriye inama yuko yosaba umwami kugira ngo yice Moridekayi, yongere yice n'izina mu Yuda wese ahari. Kandi iryo tegeko ryari ryasinywe, ariko Esther umugore w'intwari, haleluya, Esther umugore w'intwari bamubwira amakuru, aravuga ati haguruka utabare. Inaruma aramubwira ati haguruka utabare kuko itegeko ryasinywe ko abayuda bose bicwa. Ati kandi nutahaguruka ati turatabagwa, atariko biciye ahandi. Esther yaragize ubwoba, birumvikana kuko umwami ntibashobora kumuja imbere ataguhamagaye. Itegeko ryari rihari, ryari ukugira iki, ryari ukwicwa. Ariko Esther aravuga ati uko biri kose sinopfa guceceka. Umva umugore w'intwari, haleluya, umva umugore w'intwari aravuga ati sinopfa guceceka, ati nuguheba ubugingo bwanje ndemera ndabuhebe, mugabo ntabara ubwoko bwanje. Ati dupfa naho dupfana, haleluya. Ngo aravuga ati kugira nshobore kugenda imbere y'umwami hari ikintu kimwe tubwirizwa gukora. Mwumvise umugore w'intwari amenya ibanga, aravuga ati kugira nseruke imbere y'umwami reka tubanze dusenge. Aravuga ati genda mufate iminsi 3. Ati nanjye ngirafite iminsi 3. Ati n'incoreke zanje tugende dusenge twinginga Imana, ati kugira ngire igikundira imbere y'umwami. Haleluya, haleluya. Umugore w'ubwenge, umugore w'intwari, umugore yiheba, gaheba ubugingo bwiwe kugabana. Haleluya. Ntuze witwaze ngo hari ibyo udashoboye. Umviriza, uyu itegeko ryari rihari, umwami ataguhamagaye kwari ukwicwa. Esther hajya mu maso y'Imana yamubona yamaze guheba ubugingo bwiwe. Haleluya. Imana yabona yahevye ubugingo bwiwe, ngo barisonzesha iminsi 3 hamagenda imbere y'umwami. Amubwira amakuru yose. Ntiyamubwiye amakuru, yamubariye ati ndifuza kubatumira iwanje. Umwami aravyemera, kandi acatumana ubwenge bwa Esther, atumirana na Hamani. Kuko umwami yaramubwiye ati ese ntabarumba ari ikikuzanye ngaha mwamikazi. Undi aramubwira ati wo nkundira ukaza kumazimana n'abateguriye mwe n'Amani. Umugore atava kuvuga ibisunitswe n'impemo, abanza kwiyumvira, akafata ama strategy ashobora gukuramwo icagomba. Ituru ya kabiri asura abatumira. Hanyuma umwami aramubwira ati no, ndagusabye umbwire nibiki hari kituma nibiki. Niho yamubari atumviriza arenda kubarira. Atahubona umutima wanje urababaye. Ati hari umwansi yateguye guhonya ubwoko bwanje. Ati yaba kwara kutugira baja gusana kubyihanganira, ati umugabo agomba kurimbura ubwoko bwanje. Umwami ati umuntu yo kuba kwivyo ninde? Ati nta wundi niwo mwicaranye Amani. Haleluya, haleluya. Ati nuwo mwicaranye Amani. Ijambo ry'Imana riratubwira ko umwami Amani yari yamaze no gushinga igiti cyo kumanika Moridekayi. Ariko igiti yashinze ngo kimanikwe ubwo Moridekayi nico yabamumanitse ko. Kubera iki? Kubera hari umugore yahagurutse, kubera hari intwari kazi yahagurutse. Mwumvise ko umugore afise ubushobozi bwo gukora ibikorwa byiza, afise ubushobozi bwo guhindura n'itegeko. Umva, ubundi itegeko ryasinye ntiryasinyuwe, ariko kubera umugore ahagurutse, nababwiye mu byiza akoreshwa ibyiza, mu bibi agakoreshwa ibibi. Ushobora gukoresha umugabo wawe ibibi canke ibyiza. Uyu mwami Ahasuwerusi niwe itegeko yari yarisinye, ariko kubera umugore ahagurutse,
yarahinduye, kuko harageze n'igihe umwami ntuzamane yamaze kwicwa yaciye ababwira terega n'ubitegeko riracyari itarasinyurwa ntibishoboka n'ubu bashobora kubica. Umwami aravuga atumviza ndababwira ikintu kimwe, ati genda ndabahaye ndabarekuye, genda namwe mu bice. Ngo barishe abansi babo kubera iki? Kubera ari intwari kazi yahagurutse. Umwami akora ibyo umugore wiwe ashaka. Mwavyumvise? Umugore adashaka gushika kuca ashaka no kuraba neza, no kuraba neza. Tuko ubundi abagore nukuri biye ndabizi, umugore icyo ashaka nukuri ni gake. Ntimuhave munyumva nabi, kuko hari abafise ibigaba, kuko turazi ko hari abagabo b'ibigaba barahari. Umugabo kenshi inyifato y'umugore ishobora guhindura inyifato y'umugabo. Iyo ufise ubwenge kenshi umugabo akora ibyo umugore ashaka. Ibi ngira ngo ndazi ko hariho benshi bonshigikira. Haleluya, haleluya. Igihe uri umugore mwiza, igihe umugore atiye ubwenge, ushobora kujana umugabo wawe mu nzira ushaka. Mugihe hatabwenge byinshi bishobora gupfa. Murumvise ko Esther ntiyararekuriwe na gatoya kwegera aho umwami ari. Itegeko ryari rihari rimwe, umuntu agenda atahamagawe ari mu nama, umwami ari mu nama, ngo baramwica. Ariko Esther kubera yavuga ati jewe uyu munsi sinomuseruka imbere, reka mbanze ndondere protection aje imbere y'Imana, arisondesha arasenga, hama Imana agira iki yorosha umutima w'umugabo wiwe. Ngo akimubona gusa we yamutunze inkoni yiwe, aravuga ati karibu umwamikazi, ati umva ico umbwira cyose, ati naho coba igice cy'igihugu ntwara no kiguha. Kubera iki? Umugore w'ubwenge yabanje kumenya havoma. Haleluya. Yabanje kumenya havoma, yabanje kumenya igikundira hagikura, yamenye protection yiva. Muri uwo mugore w'ubwenge abandi barararika amazosi gusa. Umva, menya ngo utegerezwa kumenya neza aho kuri inkomezi, nta handi ni ku mavi. Haleluya, ni ku mavi. Umugore w'ubwenge aberiza mu rugo rwiwe, amenya guteramira ubugingo bwiwe. Haleluya, haleluya. Ugateramira n'ubugingo bwabo mu rugo rwawe, ugateramira ubugingo bw'umuryango wawe. Haleluya. Murumva ko Esther yateramiye ubugingo bwiwe, kuko yagenda atasenze umwami yaramwica, ariko amenya guteramira ubugingo, amenya kwisengera, amenya kwisabira igikundiro c'Imana, kandi asabira n'ubugingo n'ubutabazi ubwoko bwiwe. Murumva ko umugore ashoboye byinshi. Rero ntukisuzugure. Haleluya, ntukisuzugure. Udasanzwe, waremanye bidasanzwe, ushoboye guhindura ibintu byinshi. Haleluya, kandi cyangwa ukica ibintu byinshi, ariko ndakwifuriza gukiza byinshi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana ndagushima kandi ndakuninahaza kubw'ijambo ryawe. Iyo umugore w'intwari Esther yakoze ibikomeye, natwe mwami Imana sinkekeranya ko izo mbaraga zakoreye muri Esther natwe uyu munsi zoshobora kudukoreramo, tugakoreshwa ibikomeye, tugakoreshwa ibihambaye, bigatuma mwami Imana imiryango yacu itabaga, bigatuma isi imera neza kubwo abagore bahagurutse. Ndakwingize Mana ukangura imitima yabo, mpwemu w'Imana turongore twese kugira duhagare tutisuzugura, kuko turabadasanzwe mu maso yawe. Mwami Imana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.